twari gukondana abagize jenoside. Ivyabaye haciye haba ibintu vyo kwiruka yarusha kunegosia, ubundi hanegosia uwemera negociation watsinzwe. Igisirikare c'u Burundi cari citwa ko kiriko kirwana nabo ba genocidaire nticari catsinzwe. Ariko bafashwe ku nguvu bajana yarusha kugira bazane aba genocidaire babashira ku butegetsi aribo bahari n'uyu munsi. Ico kintu rero kiboneka neza ko cakozwe babikoze babizi nta no kwirigura baza abarundi bonyene barazi ko habaye ihonyabwoko ry'abatutsi. Kandi naho utokwirigura aja muri Nations Unies hariho icaha citwa kumenja. Abakoze ihonyabwoko baramenje muri code penale y'u Burundi kuva ku mwami. Ico gihano kirahari carahanywe muri 72 carakoreshejwe mu guhana abamenje. Simbona igituma abamenje muri 1993 batahanywe n'ico caha c'ubumenja. Abarundi rero bose barabizi, arabahutu arabatutsi arabatwa, barabizi ko habaye ihonyabwoko ry'abatutsi. Hasigaye iyo Nations Unies nayo nyene izotinda iheraheza ivyo yatanguye. Murakoze. None zirikunama bizofasha mu biki mamaze kwemeza ko ari genocide nkuko nabivuze kare iyo jambo kumengo riri politique rizofasha iki abatutsi b'u Burundi? Merci beaucoup. Jewe navuze ihonyabwoko. Genocide urashobora kuyivuga ukayihindukiza uko ushaka, ariko mu Kirundi turumvikana ko guhonya ubwoko bivuga ico bivuga. Ico bizofasha nuko muri mwebwe mu bihakana bizotuma mutabibandanya, kuko hazohanwa ubihakana n'uwabikoze n'uwabiteguye n'uwavyigishije. Bizoba ico bifasha nuko twumvikana yuko umumenja afatwa agahanwa kugira ntihagire uwundi abisubira. Ubu bibaza ko babisubira kubera iki? Uwaturiye abana bo mu Kibimba, uwababoshe arazwi, uwagize gute aridegevye ari ku butegetsi. Uwisha abana bibuta ari ku butegetsi. None ubona vyohagarara gute? Wewe uvuga uti byofasha iki? Abo abazi ico vyabakoze ko barazi ico vyofasha. Sinibaza ko wewe wobona ico bifasha. Urakoze. Ego cyane urakoze Nadine zirikunama murakoze cyane. André sinzi yuko byoba byakunze kuri mikro yanyu. Ego ndabumva sinzi ko munyumva. Ego turakumva natwe. Okay, murakoze gose kuba mumpaye ijambo kandi murakoze kuba mwategekanije iki kiganiro. Ico nashaka kubaza na kantu gato nashaka kubaza nari namye ngira ngo umushinga ntaye kandi ngira araja kubivuga kuko ndazi ko abishimikira ko cyane umushinga ntaye mukase arakunda kubivuga yuko igituma iyo raporo ya Nations Unies itakurikijwe ari kubera habaye association ahora avuga ati habaye association des génocidaires et des putschistes. Nukuvuga ikintu kuvuga ko aho bari bashikirije raporo yo mu 1996 muguma musubiramwo itariki 25 z'ukwezi kwindwi umwaka wa 1996 ni naho umushinga ntahe Pierre Buyoya yagira coup d'etat ya kabiri. Iyo raporo yateza ku secrétaire général yateza kuyipresenta kuyishikiriza Conseil de sécurité uwo munsi nyene. Ivyo bica birasiba ntibabaye bakishikiriza. Hanyuma mu nyuma harabaye inama ntibigera bayivuga yabaye mu kwezi itariki 30 z'ukwezi k'umunani 1996. Haraba ama résolution 1996/1072 itariki 30 z'ukwezi k'umunani 1996. Muri iyo resolution umuntu yararindiye ko hoba hariho bavuga ibyabaye. Iyo raporo yashikirijwe na secrétaire général barabibura, nta vyigeze biba. Numva rero ko bafukiye bumvikanye yuko
abagize putsch n'abagize genocide bareka bakumvikana bakabigira akamizwe n'inda y'ingoma. Ivyo nuko niko benshi babivuga, sinzi ko ari ivyo. Mugaye ikitangaje nuko muri abagiye Arusha ivyo bintu batagize bati ni préalable nuko bobanza bakakurikiza iyi rapport ya Secrétaire Général des Nations Unies kugira tubanze tuyikure mu nzira, hanyuma ayo manegociation tugira tuyagire ibi bintu byaba byagiye mu nzira. Alors abavuga ngo genocide des Tutsi canke genocide des Hutu nibaza ko rapport iri clair, iravuga ko ifise amaelema yerekana yuko yabaye genocide des Tutsi. Mugaye kavuga ati nihaja tribunal international yo ku sur Burundi, rapport aba commissaire juridique bazoba désigné bazoraba genocide y'abatutsi n'ivyabaye 1972 barabe ko ari genocide des Hutu canke ko atari genocide des Hutu. Ivyo rero bari bavuze bati ivyo bazobishire hamwe. Ariko igitangaje nuko kuva ico gihe niba ivyo bintu bibabaja abarundi bose baba Hutu baba Tutsi, kubera iki kuva muri 1990 kuva muri ico gihe amareta yose yakwirikiranye atigeze asaba ati nibakurikize iyi rapport bayishire mu ngiro. Abantu bakahurira Arusha bakagabura imyanya bakumvikana ibizoja ku Batutsi n'ibizoja ku Bahutu, ariko ntibavuge bati iyi rapport none kugira ntihazo ibi bintu ntibizosubire ntitwari dukwiye kuyishira mu ngiro, habe ini competence judiciaire internationale. Ivyo rero nibaza ko abagiye abanegosiye n'abandi bari bakwiye kubitubwira icihishije inyuma, kubera iki iyo rapport yateza kuba présente le 25 juillet 1996, hanyuma le même jour hakaba coup d'état, hanyuma bigaca biba akamizwe n'inda y'ingoma, hanyuma hakaba inama le 30 août 1996 bakavuga ibindi vyose, ariko ico kintu ntibigere bakivuga, ntibigere bavuga ati hariho rapport ariko yashikirijwe tutize. Muzorabe iyo resolution irahari, ni 1996/1072 du 30 août 1996. Hanyuma n'amanegociation ya Arusha akaba atana kimwe bigeze bavuga ati reka tubanze tubikure mu nzira, hanyuma tuvuge tuti plus jamais ça, yaba Abatutsi canke yaba Hutu babane nk'abavandimwe nk'abavukanye nk'uko vyari bimeze kuva kera. Nako kantu nashaka precision nashaka gushiramwo kugira abantu abariko abatumire bacu bagira ico babivuze ko, n'umushinga ntaye mukasi ndazi ko akunda kubivuga cane, nawe nyene yogira ico bivuze ko, hanyuma tubandanye n'ahandi. Nibaza ko iraporo irahari, hari hakwiye ko haba abantu bayihagurukira kugira ije mu ngiro, yaba leta iri ku butegetsi canke n'abandi bantu babishoboye bayihagurukire kugira ije mu ngiro, kuko haheze imyaka 30 ivyo bintu bibaye. Dushobora kuguma turiko turavuga ngo none kubera iki bitaja mu ngiro. Iraporo irahari. Murakoze. Ego cyane, murakoze kuri ibyo mushikije ku bibazo mubajije. Mukasi muri ku murongo? Allo Charles Mukasi? Ndabona yavuye ko ku murongo. Na docteur nawe nyene oui. Cyane ukubwira ko yabayigara, reka tuvugane entre nous, abatumire bawe ntibakigarutse. Oya, turiko turavugana kuri WhatsApp, bariko barambwira yuko bariko basaba demande yo kugira binjire, ariko nanje kuri ekran yanje nta bintu ko ndabona. Kumbure munyemereye gatonya turashobora guclosinga iyi, hama nkaca nungurura iyindi kugira abari bo ndabasabe barungikire demande tumwe muzaba. Ntiwoduza undi muntu ukamugira umuko wose, duza undi muntu mugira umuko wose wababone. Okay, reka ngiye kuguhawe, ngiye kukuduza. Moi ça me dérange pas. Oui. Oui, nashoboye kuduza
Bwana Mukasi akaba ari hamwe nacu sinzi nimba mushobora kumubaza ku intervena abandi ndiko ndabarondera anatanda ko ndabarondera ngira ngo arashobora kuba ariko arayaga akatubwira uko we yumvisha ibyo bibazo akanishura ibyo bibazo ko ndazi ko afise ubuhinga muri ibyo bintu kandi ni novuga ko yari umuntu un acteur mu bintu byose byabaye hari i Burundi kandi yikone plusieurs choses yotubwira. Merci beaucoup. Murakoze hariho ivyo ntishura kubera batabitumbereje iwanje kandi ntebe mugabo icyo nashaka kuvuga icambere nashaka gusaba uyu munsi mwadutumiye kuvuga kuri raporo yo mu 1996 yavuga ko habaye ihonyabwoko ry'abatutsi et que les compétences doivent s'exercer. Nosaba ko tuguma kuri ivyo nimwashaka ko tugira space y'amoko tuzogira nimwashaka ko tugira space y'ibindi tuzoyigira mugabo turiko turavanga tugasanga ikibazo cyari cyatuzinduye ntikiriko kiravuga ico ni cambere. Hariho ica kabiri nuko nk'ibi bintu vy'uko hoba hariho ubwoko bwiharije kuvuga ko burondegwa n'abatutsi nibo banditse Redi Commandement d'Hutu kandi ayi ni apere ya ubu 72 yanditswe n'abahutu bambe n'abatutsi. Ibi byose biba kuva nabijya bandika ngo nta mahoro ngo nta civilisation izo mu Burundi ngo abatutsi bagitwara ivyanditswe n'abatutsi byanditswe n'abatwara Burundi ico gihe bari abanyamahanga. Mugabo nashaka kuvuga iki ubwa mbere tureke gutamika mu kanwa commission d'enquête ntiyigeze ivuga ko ihonyabwoko ry'abatutsi ryakozwe n'abahutu bavuze ko ryakozwe n'abadirija ba Frodebu. Hariho ubudasi hariho rero akantu twama tubwira mu Burundi ko guserereka agateye kose tugaca tukagiriza abo batavuza abatari bo batabigize n'abatavyemanga. Aha rero nashaka sibu tugarukira abahutu tugarukira abatutsi kirazira kubagiriza ivyo batakoze. Ni bimwe nababwira nti hariho imanza ziherutse gucibwa z'uko hariho abantu bishe umukuru w'igihugu ndimwo none nababajije ntawe uranyishura bajya abatutsi bapfuye 1993 bazize iki ko wumva abantu bari bazi abakoze kudeta. Ico kikaba icambere. Ica kabiri nashaka kuvuga neki bavuga ngo ubutegetsi jenoside irashobora kubaho igakorwa neza cyane byiza by'abantu sinavuga ngo ni byiza by'abantu bimwe by'amahimbiri bisoma n'abambuze nyene irabaho igakorwa kandi kaguma yitwa jenoside kubera yabaye none mu 72 ubu yari ku butegetsi mu mirongo intega n'imarangara paripoti yari ku butegetsi uyumvira ko bijya byagizwe twanguki mugabo icyo baba bavuze iyo bavuze responsabilité y'ubutegetsi ni nuko igihe hariko haraba jenoside tous les moyens de l'État zitegerezwa gukoreshwa kugira ngo jenoside ihagarikwe. Izo moyens zidakoze leta ibiri complice irashobora gukoresha izo moyens igatsindwa mugabo il faut prouver que il faut kwerekana sans le moindre doute yuko leta yakoresheje uburyo bwose ifise tous les moyens légaux diplomatiques, médiatiques, administratives, judiciaires, militaires kugira ngo bihagarare. Nico gituma jewe nosaba ngaha ko turiko tuvuga rapport sur génocide contre les Batutsi yakozwe na leta ya Frodebu 1993 tureke iyo raporo ikore kuko hariho uhejeje kubivuga baratanga ouverture yuko les compétences zo kwitanda ku byahitanye abahutu 72 anyakubahwa nimuze tureke iyo sentare ikore tuyishikirize ibyahitanye abahutu 72. Mwashaka tugire na ouverture genda bipropose tugire ouverture extension de compétences ku bindi byose byababaje abarundi bashaka ntitugaruke. Hari abashaka bavuga ngo duhere mu mirongo hari abo baravuze ngo tugende kuri conference de Berlin ahubwo ni navyo ni navyiza
tubaze nabijya by'abadagi bakoze mu Burundi tubaze n'ibindi byose mugabo ku kibazo cyo kuvuga ngo nihaba hari abahutu bapfa kandi barapfa ndazi bose basotera ku 72 reka tubivuge uko biri nimwaba mudashaka mutariko muravuga yuko Micombero yagize nabi mu gutesha ubu kumara abatutsi mu Burundi reka tubijane muri sentare bavuge repression ingene yagenze mugabo repression no kuvuga guhagarika ubu iri kwiratema icyo vraiment si cyaha na gatonye namba kugira repression en dehors du circuit donc la violence militaire contre abariko baratema bariko baraturira ibyo on legal ni ibintu bisanzwe cyane utaramumenja ntunze kuvuga ngaha cyangwa mbarireje genda vyema sinshobora kuvuga ngo Micombero yagize nabi guhagarika leta yiwe bon guhagarika ibyo ubu yari kwiragira 72 sur base y'akamo bateye ntibanagateye abahutu bagateye abarwana shaka kandi baratemye barikura gushikaho babatesha ababatesheje rero nta kosa bagize procureur yari yasavye ko bamuronderera abariko bakotiza muri ubu nta kosa yakoze abakoze ikosa bakamuzaniye abo bantu bakazana abandi bisaba menja naho nyene nimuze tugende imbere ya sentare turabe ko abo bisaba menja bari reyerema abamenja no kuvuga bari muri iyo programme ya ubu kandi ndazi ko hari abatarimo abo rero si vous voulez leur rendre justice icyambere reka kubatamika ibyo ubu yari kwirakora si vyabo ubu ntiyari kwikora ivyo yatumwe n'abahutu ntiyari kwikora n'ibintu biteza imbere abahutu ico kibe iryo reka bijambo none ninde yanka ko iyo sentare isasa ngo tugende tuvuge genocide nitwasanga atabatutsi bariko bararondegwa mu Burundi azobara amahoro n'ukuri nta mwidogo mugabo nitwasanga hariho inyigisho zivuga ko abatutsi ari abanirotike bategerezwa gusubira iwabo mu Misiri ari imivyimba par les affluents du Nil mwemere tubivuge niho Burundi buzokera nta kamaro ko guhishirira umurozi kuko nibi riratesha agaciro abo twita abahutu iyo sinshaka kuja muri ibi byo kuvuga ngo abahutu niki mugabo n'abatutsi niki canke abaganwa niki abaganwa iyo bariko barabatema babita bati iyo frode biri kwiratema abatutsi abaganwa bajamwe mugabo Alphonse Rugambarara yabisiguye vraiment neza ikiganiro cy'igitangura ntitwategerezwa kubitabako n'ama-identification yazanywe n'abazungu hariho ibintu ubu baratwigishije psychologie niki bita dissonance cognitive harashika igihe ibintu wiyumvamwo ugaca wiyumvira ngo nivyo vyo izuru ntiryigeze rirepresenta politique izuru ntiryigeze rirepresenta des engagements idéologiques uburebure canke gutyo no gutyo mugabo hariho ibintu twishizemwo mu Burundi canke twasiranyemwo abakoroni barabizanye tukabifata tukavyambara tukavyorora n'amakosa yabivuze Dr Rugambarara mugabo si ukuvuga necessairement yuko jewe vraiment simvuga ko abahutu aribo bagira ibindi niba hama hariho desorganisation gushika ubu izo organisation ntizivugwa muca mushaka kubihindukiriza ku bahutu canke ku batutsi ubutegetsi rero nabwo ngo mu 93 burya nta butegetsi bwariho none ujya mu ministre wa defense yatanga ordre aux officiers de désert ngo bagende mu ambassade yabigira kabuki les messages d'office zanditse ngo votre MDN votre ministre de la défense donc le gouvernement iri kwirakora ninda bararika kuja muri ambassade gukorerayo kandi barakoreye narumvirije abaministre babiri kuri radio Rwanda narumvirije n'ubundi wa gatatu kuri radio Rwanda no kuri RTLM afise yahawe manda na premier ministre yukuja kuvuga ko ari president wa gouvernement en exil akorera i Kigali iyo si leta mugabo iyo leta ishobora kureka abantu bagatemwa ndivuga ati ukujya bavuze ati ushaka kumpoza ntambore ururimi rukagoba mugabo hagera kuvuga ngo tema ngo mwikure ntimugire ibi nibi nimugire ibi nibi iyo leta
mwiyumvira ko batahembwe kubera bitwa ko bari muri guverinoma? Reka twifate, nihaba hari wabuze nukuri tumuhoze tumugarukire ko, cyangwa nihaba hari wakoze ikosa tuzomugemurira. Mukasi niyaba yarakoze ikosa muzomugemurire, udashaka kumugemurira nzogume mu mpimba, nzorya zirya mboga zo mu mpimba, nzogire uko nshoboye kose, nzogume mu mpimba ndani gushika imyaka bazoba bankatiye. Mugabo mureke kwagiriza ubwoko, mureke kwagiriza abantu ibintu batakoze. Nihaba hariho umuntu kuko nibi turiko turavuga, hariho umuntu yavuze ngo ngaha nta bahutu bariho, umuntu abatutsi. Wabibonye gute ko ngaha ata bahutu bariho? Ko ngaha ntituri kuri video, urashobora kuza ukemeza ngaha ngo ndazi ko ngo nta bahutu bariho, nk'uko umengo wamaze kudesida yuko kirazira ko umuhutu yemera ko habaye ko abatutsi bariko bararonderwa. So qui est une catastrophe. Iyo c'est un racisme innommable. Reka twifate, uwumva ari muri Frodevo, simbuze wumva ari umuhutu, uwumva ari muri Frodevo, kuko izi ni imvugo zande, ni imvugo za Frodevo, ni imvugo za CNDD, ni imvugo za Paripeutu, ni imvugo za... Ce sont des organisations pas politiques, ce sont des organisations racistes, génocidaires. Byose ntinya kubivuga. Hariho rero icyanyuma, si ukuvuga ko hatariho abatutsi rasiste, abatutsi b'intagondwa, abatutsi uswe buvure na bo. Mugabo reka tuvuge ibyatuzinduye. Icyo nashaka rero gusaba uyu munsi, nimureke turabe kwijya raporo hari ikidufasha kandi iradufasha kinini, nuko nitwaja muri sentare tuzogenda uwumva ko atahonyabwoko ry'abatutsi ryabaye n'ukuri azogenda avuga ati abatutsi ntibapfuye kubera ata planification, ata execution, ata justification, ata negation yabaye. Kwizo signe zose, izo elema zose constitutif du génocide contre les batutsi mu 1993 zitabaye. Icyo nashaka guhereza ko niki, twifate tureke kubesha intellectuellement. Ushobora kuvuga ngo abatutsi niki, none iyi raporo yoba yanditswe n'abatutsi? Iyi raporo turavuga yanditswe n'abatutsi? Abo bajije dushaka wimvira ko abatutsi? Bajya abantu turiko turita inkingi z'ubuntu banyegeza abatutsi n'abandi banyegeza abahutu, babanyegeza kubera ubwoko, babanyegeza kubera ari abantu, kubera ari abashingantare. Ni naco turiko dusaba makungu ngo habe une solidarité humaine sur le plan national et international. Nico gituma je nama mvuga nti hakuja kubanza gusaba abanyamahanga ko baza kudufasha ngo kw'ihonyabwoko, reka tubanze tubisabe abarundi. Abo barundi tubisaba ni bande? Iyo tugeze ku vy'amoko, je ndababwira nti ni waba wumva ko umuhutu ari umuntu, mwigishe mukureko umuzigo wa Frodebu, wa Paripeutu, wa Sende, mukureko izo ideoloji. Nico gituma iyo migambo ntakiyemera. Nimuze turondere, hariho abantu bitwa inkingi z'ubuntu bajya radiyo Isanganiro abatweretse, bajya abashinga ubu n'abagabo n'abashinga ntaye bajya bibuta bakubwira bati tuzopfa turi abarundi, ntidushobora kureregera abantu bariko baratema, ntidushobora kureka abo dusangiye Uburundi, abo dusangiye akaranga k'Uburundi, akaranga k'ubuntu. Jewe rero ngaha nico nashaka kubasaba, tugume muri iki kiganiro kwihangiro ku byo twatanguriye ko, tureke kuvanga. Mugabo wumva azoshaka ko tuvuga iby'abahutu n'abatutsi tubivuge. Umunsi mwashatse ko tuvuga ibya Frodebu niki na Paripeutu na Iprona niki, kuko ni ibintu ntibihuye. Umunsi wo kuvuga iby'abahutu uzoba iby'abahutu, umunsi wo kuvuga iby'imigambwe tuzobivuga, umunsi wo kuvuga les organisations génocidaires turiko turayivuga ngaha. Reka kuvanga gutema abatutsi no kuba umuhutu, reka kuvanga kuvuga yuko abatutsi nihaba hariho une ideologie ibarondera kandi iriho, ni rugambara yabihe mu bakoloni. Reka tubivuge, niho tuzoba twubahirije abahutu. Nayo kubandanya tubegeka ko ibikorwa n'abajenosideri bashaka guhonya abatutsi, kw'ivyo vyo kwitirirwa abahutu nakagaye n'agasuzuguro, naho nyene no kubana
abatutsi bo urumva umuntu aba yarobaciriye ngo nibanyagupfa ngo sinabarundi imbere hariho n'abavyongera jewe nico nashaka kuvuga kugira kuri iki kiganiro iyi raporo iradufasha ibintu byinshi cyane kuko iraduha ouverture yuko tuvuga ihonyabwoko birondera abatutsi hanyuma rigafasha no kuraba ko hoba hari abahutu nabo barengana kandi bararengana iyo umuntu rero umuhutu apfuye ariko urugamba ariko aratema sinavuga ngo urugamba iyo umuhutu apfuye ariko umuhutu dahe iyo ubu umufrodebu umuperipehutu umusendede apfuye ariko atema abatutsi utabara nukuri ntibariho nyabwoko mugabo bayapfuye iyo hariho abatutsi biyoroganije pour l'autodéfense muri sentare l'autodéfense irarekuwe cyane iyo yego ugize autodéfense ukagenda ukaroborana mugabo ukerekana yuko wari en danger et que vous vous êtes défendu nakamaro kuza kwitwaza ngo umukuru w'igihugu ngo ndariko ngwanira umukuru w'igihugu arafise abariko baramugwanira kandi baramubwiye baramuburiye bati kirazira kurara muri pare mw'abantu mwe muriko muratwumviriza mbariza ico ndadaye ariko akora muri pare aho bamusangaho kandi bamubwiye ati kirazira iyo bakubwiye ati haraza kuba kudeta umukuru w'igihugu azoba ari umuhutu atari uw'ibururi atari uw'imuramvya kandi kirazira kurara muri pare uriko ukora yiki ninde yagukonvense kugumayo mukigira muri conseil des ministres nk'uko umengo nta ngorane ziriho hanyuma mukaza kuvuga ngo abasoda bagumutse bagize ibi nibi kandi les services de renseignement zo muri ico gisoda zababwiye ziti haraza kugwa ibara kuko bakubwiye ati umukuru w'igihugu azoba ari umuhutu atari uw'ibururi canke uw'imurane iyo ni rapport Sibomana Lambert nayumvise muri sentare arayikonfirma mugabo comparazar la semaine suivante yarapfuye ngo yagize accident nacu ivyo nibindi ariko lo rapport Sibomana Lambert iriho yarabitomoye neza nimuze ivyo nivyo bavuga imbere ya sentare reka tureke kwidoga ngaha kuri space twemere iyo sentare tuyisabire hamwe kubera turabarundi izo twuzuriza mu kwerekana ko hari ibintu vyabaye hariho umuntu yakoze ikosa akarikora kubera ari umugambi genocidaire cyangwa akarikora yivuna cyangwa akarikora accidentellement cyangwa akaba atabikoze ariko aravyagirizwa bidakenewe mugabo ntituze gutamika abajuje abanditse ya rapport batamike noze emotion z'ubuhutu n'ubututsi cyane cyane izo emotion z'ubuhutu n'ubututsi n'ivy'ubusendede n'ubufrodebu kuko frodebu sendede paripehutu negale pahutu cyo kimwe nabijya bya havira cyo kimwe nabijya bya parena cyo kimwe nibi bya prona mugeze ko sanegale patutsi hariho abatutsi bisoneye hariho abahutu bisoneye batari muri ubwo buhimbiri bwa racisme n'ihonyabwoko gira amahoro mbaye ndageja. Ego, merci beaucoup Mutama Mukasi. Aha rero jewe sinzi Dr. Emmanuel ndababona ko mwashoboye gushika sinzi nimba mushaka ko ndabaha ijambo mukabandanya aho mwari mwatanga aho mwahereje imbere ko tuba interrompu. Mukoze muranyumva ndabumva mwe muranyumva ego turakumva neza reka ndabaha ijambo rero namwe muke mubandanya sivyo ego muzoba mukoze naherutse uko nahavuye nsanga ariko byinshi ibyavugwa navyumva n'imikro itakora nkumba zigitumije ntacu bikuru nuko nagarutse naherutse ndiko nishura uraho yari ko abazi vya genocide ngo yuko ngo itoba ngo bize ngo yani nguma exploitation ariko byagiye biravugwa mu nyuma hariho des éléments Mukasi yatanze zija gufasha rapidement nagomba ndamwibutse yuko reka sindatse Mukasi yavuze ati guhora umuntu cyangwa kwica umuntu apfuye ari kuri terrain yo kwica abatutsi n'ivyitwa ihonyabwoko abahuye n'ubwo yari kwagerera abandi ce n'est pas un génocide. Par contre ico novuga kuri de ce genre de questions nuko iyo hageze ahantu mu kumva abantu batangura kuvuga ngo mbega ngo ntihoba ngo habaye ngo igihonyabwoko ngo ibyo biti ihonyabwoko aho déjà c'est du négationnisme mugabo na cane iyo ugombye kubisigura parce que nagiye maze kunota ikintu yakoresheje ngo bene gukora ngo ubwo bwicaye ntiwaba bafise des frustrations kubera iby'abantu iyo frustration ibyo nivyo bita ntuzenye rationalisation canke justification ndavyite gutyo muri terme simple du génocide or aho naho kaba kamaze kuba au lieu de les défendre aho buri kurabenkirupa pour exemple mwibuke neza yuko itera agomba kumara abajuif
abo yararika mu banazi biyo parce que ce sont pas tous les Allemands qui ont commis le génocide mwibuke ko yababwira ngo abayahudi nibo batumye batsinda muri 1918 nibo bayakapare ngo amabanke ngo bishoke kuko exactement comme ko bafrodebu bariko bagiriza abatutsi bo mu Burundi ivyo babagiriza donc ils veulent noyer son cher accusant d'orage kandi naho boba batunze ayo matungo rien ne peut justifier le génocide aho twashigiki ivyo kikaba kimwe ica kabiri parler de la sorte revient nkuko nenda bivuze à inculper abo bibaza kuri kura disculpa surtout que nifashishije bikenya mu bimaze kuba observer muri les études sur le génocide koko turamaze kubona mu ngarurire hafi n'abansubiyemo ivyo nari namaze kuvuga ko onasanze micro yaho zinari nabandanije mvuga nigeze kuba ndiko ngerageza kuvuga ko muri les éléments constitutifs du génocide ico kintu c'abatavuga rumwe na leta nikisubira kugarukamo kuko nta birimo iyo n'amayandi macrime kandi mabi répréhensible ariko muze murabe neza ikintu kimwe mu vyigwa nigeze gukora mu bushakashatsi bwanje narerekanye yuko cane mu Burundi co kimwe no mu Rwanda kuko niho tuzi neza gusumba abatangura gushiramwo les considérations politiques ngo batango ihonyabwoko ryayishe ngo ryahiga abatutsi ngo n'abahutu batavuga rumwe na leta oya iyo si ignorance atarabisubiramwo batabize barabagomba kwaterniwa mbere ho kwaterniwa ce sont des formes de tactiques de mitigation nkuko bazita muri discours maze rero igihe bimeze ico bimaze uko umuntu azana de ses propos de ses considérations atari ikigugu gisubiramwo ico kitazi no kumurabira kure mu kumufata icabazi ariko agomba kugira baye abanyarwanda ngo inyoroshya cyaha ariko agomba icorosha icaca bakoze ihonyabwoko question de dire hariho nabishe ndadaye question de dire hariho nabicanywe n'abatutsi bazira politique ico kinafasha mbere no kushimangira nongera nshimira ijwi ry'umufazo ntamenye wari we yakoze neza cyane mu Mukasi yagarutse ko cuko abayiganwa iyo hageze kwicwa umupfaso naraho yavuze arabitonga arekana ingene n'abatutsi ati ntako nikimenya amenye iyo bariko baricwa bicanwa n'abatutsi ico nongera ko kuko ukuri niko kuzodukiza nuko mu bibabaje iyo hageze gusaba abatwara abahutu nako abaganwa baca babitiranya n'abahutu et très malheureusement arabako kubyemera ivyo ntaco maze ikindi rero ngomba kuvuga ngaha niki kijanye n'ujya muntu rero yavuze umenga André niko igize sinzi ko yagize mauvaise interprétation canke yagerageje gusita yavuze ngo le rapport dukoranije uno munsi 1996 ya sur le rapport sur le génocide contre les Tutsis du Burundi avuga ngo muri recommandation sinzi iyo article yariyo ngo bavuze yuko ngo tribunal penal ngo nihaza ngo yoca ngo yanketa na les tueries tuzite meurtre de masse de 1972 si io n'abatagize mauvaise interprétation je ne crois pas avoir ce passage par contre le rapport est bien explicite yavuga ko une compétence internationale je veux dire une enquête neutre donc internationale yoba sur 72 kidasigura na gatonya yuko byoca bikorwa kujya tuze biriko birakogwa bigakogwa n'abakoze ihonyabwoko bo muri CNDD-FDD bigaca binakogwa na nabi aho niho nagomba gukeburira nkubure André Nikwigize ibyo naho bifise ico bisana ko ntibisa hanyuma kandi imbere yuko ngira ico mvuga ko byari bimaze umwanya bivuga na shimye kubanza kugorora kuhubura kwibutsa abavuze hari ijambo umushinga Mukasi yavuze nifuza gukompleta ati mu bahutu mu baganwa muri bishoke muri bikuke hariyo ababegito hari imihimbire n'abambutsi sita kwa gasore ego cane gusa hari ijambo pas parce que nshigikiye intagondwa mais parce que nzi neza enfin canaliste de discours byifashishwa n'abagomba gutera ubwoba canke kumara amanyama gabukari n'inguvu abagwanira abatutsi bakora ihonyabwoko kwitwa intagondwa ça dépend de par rapport à quoi tu es intraitable. Je donne toujours l'exemple du procureur. Nta numwe ngaha muri twe dukoranye ngaha atifuza ubu tungane. Ariko bamaze kurenguka muri sentare c'abamaze gukorerayo muramaze kubona yuko il y a un procureur atakindi rero atari kufasha canke gufasha abaregwa canke kurega abononye. So procureur ndamukomparana ceux-là qui combattent honnêtement et rigoureusement et de façon déterminée contre le génocide. Ceux-là, ils n'ont pas d'autre option que d'être intraitables, être intagondwa par rapport au crime de génocide. Sans cela, vous savez quand même avant Hitler, il y avait eu Staline. Vous savez quoi?
ngo abatutsi ngo nuko bari bamaze ngo imyaka ngo aribo ngo batwara ubutegetsi. Là vous commencez à rationaliser le génocide mwito ngo muriko muragwanya. Donc laissez les militants anti-génocide se constituer et combattre en intraitable kujya kwa procureur abazi yuko icaha mu mategeko candike 25 ans de peine par exemple, mugabo c'est au juge we wasaba 25 ans de prison ferme aho hatagira peine de mort. Le juge akaba asigara aza kuraba circonstances atténuantes agace 5 10 15 wari akamwakita. Donc aho niho nagomba gupréciser sur ce mot là qui risque de décourager et faire peur indûment à ceux qui luttent courageusement contre le génocide. Et bien évidemment kuba intagondwa personne n'encouragerait cela. Ico okitiwe rero pour kutwo nari nifuje kubanza kugorora canke kwibutsa imbere yuko mvuga ibibazo byabajijwe ni byinshi mfise ico mvuga ko kandi byari dirigé vers moi. Iki cantuzenye c'aba génocidaires bafashe bakagira ndayite amalgame umwanya umwe ngo bakoze neza na mukasi yabivuze, donc de redéfinir le cadre temporel de la CVR kuko icuko tuza kwiga ihonyabwoko ryakozwe canke ibyaha byakozwe hagati ya 62 gushika mu 2000 kurya bagiye kumvikanira harusha bari babigize aho justement bari il venait de rater l'essentiel parce que ndazi ko neza kuvuga mu ntangamarara reka ndabivuge n'ubu nyene ntushobora vous ne pouvez pas appréhender correctement ce qui s'est passé au Burundi ou au Rwanda en 59 sans revisiter za politique coloniale za théorie nozenye ethnologique za dukwegera akarambaraye. Donc nico gituma rero guhakana canke kwamirira kure niko guhakana murantunga abarondera utwo tu justificatif et on tende twite gutyo par rapport au génocide yakorewe abatutsi en 93. Il est essentiel de toujours ramener à la surface que les auteurs babaye Frodebu ntibari babutse en 93, leur existence ne datait pas du 2 juillet 92 ariho babereye agréé ubwabo sur papier en tant qu'appellation Frodebu ni kuva 86. Mais alors c'est la même idéologie, ce sont les mêmes acteurs qui avaient milité muri za meproba za bampereza et surtout ubu ya yindi nyene yo muri 71 yahamagarira aba injigo ari menese z'abahutu abagwarashaka mugani wabo ko baza kwica umututsi ntazohagire n'uzosubira kubona ingene umututsi yasa. Donc sans cela, je dis bien sans cela, vous risquez de tomber dans le même piège que wa wundi sinigwa ndamwibutse izina yariko avuga ngo kubatara ko bafite des frustrations kubera exclusion kubera iki. Personne ne vous dira que l'exclusion haba mu kazi haba mu biki ari nziza mugabo s'en servir pour justifier nivyo umuntu yanka nivyo twebwe tuciye tubifatira ko no muzi ngo kandi niko twoba turiko tureproduisa les mêmes qui concrètement na Frank Espoir ndizeye wenyine ubwiyo yigeze kumbaza kare nshine ukayiko ntari naronse umwanya wo kukivuga ati none mubona koko byo bandanya gutya canke abarundi bo birengana bakagiriranira ikigongwe. Distinguons des choses. Le discours yo kugiranira ikigongwe d'abord par rapport à un génocide enquêté jamais jugé ni bimwe mu kirundi twita guhakurira kuburaye canke gukuburirako. Mais none ikizobuza wa mu génocidaire ko ahubwo aca bikora mbaye mu kasati ntavuga byiza byinda kurushiriza uko yari yabikoze kandi niki iyi si sended au départ barinyegeza au départ babundabunda mu bisaka, mais aujourd'hui il proclame ouvertement terinda abakeba. Il proclame aujourd'hui ko ari kora exactement comme kwa basindi ku bwabo n'abajan kambana mu Rwanda bavuga ko ari gukora umuganda ibikorwa byo kwica abatutsi. Alors ngerageze conclure kuko à moins que le modérateur yo nibutse ko anavugiye ku byari kuri disque dur y'ivyasigaye biravugwa gerageza kuvuga byankaro niko mvuge yuko nshyigikiye d'abord l'idée que rien ne peut justifier le génocide. Il va exclusion, il va des crimes non enquêtés, notamment 72, surtout que pour 72, tout comme avant, tout ce qu'il y a eu, c'est juste parce que la donne actuelle
le pouvoir actuel aux mains des génocidaires igomba gukora vyose bishoboka kugira ngo yitwe y'abahutu donc nta kwitwaza quoi que ce soit pour justifier un génocide et moins encore à rencontre du modérateur ndamwibutse yuko ngo kugiriranira ikigongwe ugira ikigongwe par rapport à quel crime à quelle condamnation. Il n'y a pas encore eu de condamnation, il n'y a pas encore eu même d'expression de remords. Donc iyo umuntu akiri impuni et impénitent parler de pardon ugomba kuyitanga mu mutima iyo warayigendana abibwira umuremyi wiwe kuko nk'abakirisu bigishwa kugira ikigongwe bose mugabo du moment que le monde et moins encore le Burundi est régi par la Bible, eh bien nous n'avons d'autre choix que d'appliquer les lois et parmi lesquelles le droit pénal international. Reka nagerageje ngaha kubera les questions nta zindi mbona kiretse n'ibiki. Ego cyane urakoze. Dr Emmanuel kare naye nabivuze byo kugirana ikigongwe kuko uravye no munsi hariho une partie iriko ya sévère iri gusaba yuko ho kwemezwa génocide yakorewe abahutu muri 72 ase génocide namwe muri mu kazi ko kugwanya abapfobya ihonyabwoko yakorewe abatutsi muri 1993 ariko uno munsi biragoye urabye n'ijya rapport ko nivuga ngo ni kugira abashobore hashobore kuba justice kugira rapport umugwi wa ONU usubire kugaruka kandi ukorere ku byo ujya wa mbere wari wagize nuko habanza kuba situation mu Burundi banza kuba stable banza kuba mahoro ariko no munsi ntibikunda nta mahoro ariho mu Burundi mbega bizoshika ryari nigari none ubwo butungane buzokogwa mu gihe hakiri ariyo CNDD iyo yahindutse yavuye muri Fodebu irahinduka ariyo iyo nyine kandi kiri ku butegetsi niyo mpamvu nari navuze kujya ko hobaho kugira twirinde ivyo vyoza bigarukana kandi ni frontation zibiri urabye sévère urabye ya génocide mbona ngo bizohava bigarukamo kandi ihonyabwoko canke andi mabi. Ndakunda kuvuga ngo wiyeno y'ibintu bitabona hariho umuntu umwe wacu mu banyibanjirije yitwa ntibiranoga iyo bitaranoga nta kundi ndi ubivuga ndavuga ngo wiyeno oui parce que si effectivement nous reproduisons les mêmes fautes les mêmes priorités les mêmes mauvais calculs nta kibuza yuko les mêmes causes les mêmes effets. Par contre arico ciza ca yibi kandi umutangwe gutegura et surtout mukanya ni washaka umbarije utyo nari ngomba mbaze ntimbeko nari natakaje umurongo byacitse namaze kuvuga icuko icabari yabagiye yarusha bakagira des réserves mugabo atazo cyo bagiriye suivi mfasha ngaho nimba caye cavuze singomba kurambira abatwumviriza byacitse cyo ndakuvuga twumvise mu byacu bice oya murakoze ngomara byifashishe très rapidement kuko bice bidufasha kumva ingene kwevita comment on éviterait la reproduction donc comment on éviterait de retomber dans le cadre de crime de génocide et moins encore et surtout je veux dire de l'impunité du génocide rapidement nariko mvuga kare nti umuntu yohera sur le plan personnel kuko wewe twe nawe turiko turavugana no munsi je crois comprendre que bose bavuga bati pas de place au génocide pas de place au génocidaire. Alors, si on n'admet pas de génocide comme pratique, comme idéologie, mu gihugu cacu, ipso facto, il n'est plus question d'admettre qu'un génocidaire identifié surtout soit confié en poste dans l'administration du pays. Ça, c'est fondamental. Niho nari naciye mbonera akagohe ni na bamwe baje yarusha. Au nom de ce qu'ils ont appelé, mugabo c'était kugira ngo atukurya nta uri imboga gukoza, baciye bavuga ngo ni réalisme politique. Baca basinyira un chèque en blanc des génocidaires bien identifiés par l'ONU bahendanye parce que ntibahenzwe bahendanye yuko ngo ils vont être poursuivis après avoir obtenu une amnistie. D'abord on amnistie des gens pour des crimes autrement inamnistiables. Deux nyubahiriza ndabizi ko mubishoboye. Ego ndamuyutinza abantu Dr Emmanuel murashobora gufata ijambo. Dr Emmanuel muratwumva? Waza
hari uwo umuntu muntu ariko ariko adiranja arasakuza uyo muntu namukuyemwo ni umuntu namukuyemwo namusuprimye ego Perfect. Dr Emmanuel murashobora kubandanya weze umuntu ariko aranka kuvamwo Frank uramubona jewe ndiko ndamurondera uwo muntu uyo muntu ni umuntu hariko idrapo rya ntuze rya sizini Egypte yitwa Carter. Okay. Dr Emmanuel muratwumva